Reka nsubire mbahe ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwumviriza ibiganiro vyacu dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ariyo yanyu ya Burundi News TV. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza ibiganiro vyacu uherereye hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye hirya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza ibiganiro vyacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru avugwa mu gihugu cacu c'u Burundi akomeye cyane ahejeje kudushikira aka kanya, avugwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, igisata ca politiki, umutekano n'agateka ka zina muntu. Reka ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora, akaniko karyo ndagusaba muruke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uracurabona ari akazugero no nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Kuri ubu ngubu amakuru akomeye cyane dukura kuba mu micungararo y'Ikibira, aratubwira ko hatanguye kumvikana urwamo rw'inkoho, aho bivugwa n'Igisoda coba kiriko kiratana mu mitwe n'umurwi mushasha witwa L'ARB Barahiriye du Burundi. Uwo murwi Itangazo wahejeje gushira ahabona ukaba warahiye ukarengwa ko uzorwana gushika ufashe ubutegetsi. Ivyo bibaye kandi nyuma yaho hari amakuru akomeye cyane adushikiye yaramaze igihe avurwa nanone ko hari abajenerali batorotse Igisoda ko ari bo boba barashinze uwo murwi. Hari andi makuru akomeye dufise kandi ko hoba hari abategetsi bikitse mu kiza bagafata ingingo ruhasha yo guterera iyo murwi. Abamenyesha amakuru bacu n'abanyagihugu baba aho baremeza ayo makuru, bakatubwira ko indwano zatanguye ku mugoroba wo kuri uyu wa 31 Gitugutu umwaka w'2023. Hari uwaduhaye amakuru atashimye ko amazina yiwe atangazwa kumvo z'umutekano we, avuga ko abanyagihugu baterera cane abo barwanyi mu kurungika no kurya no kurungika imisore yabo mu myimenyerezo y'Igisoda ibera mu birindiro vy'uwo murwi mu Kibira. Amakuru yo kwizerwa bise nuko ubutegetsi bwa Gitega buzi neza abagwanyi na cane ko abawurongoye ari abinkoye kuri CNDD-FDD ari nawe mugambwe uri ku butegetsi, nyuma yuko abanyagihugu bo mu ntara c'ibitoke na Muramvya baraye ntibuca bivanye n'urwamo rw'inkoho ruriko rurumvikana muri ivyo bice. Ivyo kandi bikaba bibaye nyuma y'urugendo umukuru w'igihugu Neva yagiriye mu ntara ya Muramvya muri komine Bugarama, akaba yahavuye giturumbukana cane ko yari yahejeje kumenyeshwa ko nateba aca ahabonera icimbwa yaboneye ku mugezi. Aka kanya agishika mu biro vyiwe arahejeje gushikiriza amajambo akomeye cane, nimuyumvirize turaza kugaruka tubashitsa ko andi makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Rero wewe ugenda neza, nico gituma nawe ndiko ndavuga nti Uburundi n'igihugu gishobora gutera imbere kurusha ibihugu byose biteye imbere, kuko twe turabona iyo tuja. Hariho abandi bamaze gushika, twebwe mugabo turabona iyo tukiriko turaja, ku buryo dushobora kuzosha tubaruta ko ubuhinga tugira ko tuzosaba dufise umushinge mwiza. Twarasigaye inyuma, yego nivyo, mugabo ukugwa si kubi, guherayo niko kubi. Nico gituma muri ibi bihe turimwo ari bihe vyo kuza turahanurana kugira ngo igihugu cacu tukivyure koko. Mwebwe aje muva hanze muramaze kubona ibihugu mubamwo, natwe turatembera cyane mukaza muratubwira. Mbe nagira mbanze nkengurukire abarundi babimukira bamaduha amakuru yiyo bari ngene hameze kugira ngo badutere intege. Nasanze si twebwe banyuma, none ntaho nagiye bakavuga ngo bantumiye tukaja muri restaurant duhereje gufungura akabarije ndiha kandi natumiwe, none abo baratunze.
aba baratuze bagutumira akaba ari buriha naho mu kugutumira bafise urukundo gashaha. Urumva twifuje cyane yuko twosangira dusangira, nawe ukagenda rero waguye umunwa ngo mugiye gusangira nagiye kurya gwawe. Ndagira rero ndakenguruka ko muhora muza muratubwira amakuru iyo mubaye. Ubuhinga ngurukana bumenyi ni bwiza. Hanyuma kandi nkenguruke yuko hari n'abatahora bitaba mwene ibiganiro ubu basigaye bavyitaba. Ndabona nk'umusaseredoti ngaha, erega turafise abasaseredoti abihebeye Imana bari hanze benshi, nabo nyene n'abimukira, kuko iyo bashitse iyo bari hariya barafise n'abico basuma bakazana mu Burundi kugira rutere imbere. Ndabakengurukiye rero, birahimbaye cyane iyo abenegihugu banezererwa igihugu cyabo, birahimbaye cyane. Aha muri ngaha muri mwebwe hariho abagiye bahunze igihugu bakigenda, ntibagiye bafise umutima mwiza, bashitseho nta kindi bakora atari kukivuma no kugituka. Mugabo mu nyuma igihugu kimaze gutoha baca barihindukiza barivyukiranya bati Uburundi igihugu cyacu ciza. Aho ndabakengurukira cyane. Hariho none sivyo, hari impunzi rigera ivuga igihugu cyayo yavuyemo neza, ntivyumvikana. Je ndavyumva, urinze ugihunga, natwe twasigaye ngaha ntitwari bwigere tuvuga ijambo ngo Burundi igihugu cyacu ciza. Twari dufise intonto n'akabonge. Muri mwebwe kandi hariho abagiye gusoma ubwenge, abagiye gusoma ubwenge bariho. Hariho n'abandi hariho abagiye gusoma ubwenge baca baherayo. Hariho abantu bahora baja gupagasa bagaca bagumayo ntibaze bagaruke, ugasanga carongora uwundi mugore iyo yagiye gupagasa ntagaruke. Hari n'abandi bagiye gupagasa, aho muri ubwoko bwinshi. Hari abagiye gupagasa, hari n'abandi bagiye mu mugambi wo kuja gutukisha igihugu, atari guhunga, mu mugambi wo kuja gutukisha igihugu bariho. Kandi n'ubu barabandanya bakora mwene ivyo bibi. Mugabo abo hariho umugani mpora ndabacira, barazobaza umwana yavumwe umuvyeyi ingene vyamugendeye. Umwana avumwe umuvyeyi, uwo muvumo urashobora kumukurikira gushika ku ruvyaro rwa 4. Umwana avumwe umuvyeyi yamuvyaye, uvumye igihugu cyakuvyaye. Hajya wabona winumiye ko Imana atacirakora, mugabo umunsi umwe uzovyishura. Ntihagire umuntu azovuma igihugu ciwe. Muribuka muri Bibiliya umwana yararaje se akamumaramaza ngo yaborewe ngo ari gusa, n'umuhungu wa Nowa. Yabonye se wewe yanyoye araborerwa, acakora impuzu, amubonye ari gusa aja guhamagara abandi bavukana ngo murabe ca dawe caborewe ngo kiri gusa. Bene wabo bati ibara riraguye, baca bagenda bafise umutamana bagendesha umugongo baramupfuka. Aho yikanguriye yaciye avuma uwo muhungu wiwe, uco umuryango w'ibivume. Abamo wabe murabazi, cyo witwa umuryango w'ibivume. Ntihagire rero burya uwufyina kuryamwonkeje. Igihugu Imana yaguhaye ikakikugabira ugaca ukivuma, ibara bariguye. Rero mwese iciza kihari
nuko abarundi bari hanze basubiye kwibuka igihugu cyabo. Uno munsi muje gukorana kugira ngo muhanahane ivyiyumviro, muhanahane ivyiyumviro kungene mwoshobora namwe gutera agacumu k'ubumwe kugira ngo igihugu gitere imbere. Narashimye cyane iki civugo mwatoye kugenderako muri iyi ndwi, icyumviro cyiza cyane ngo turi kumwe n'indongozi, ngo abarundi dukorera mu mahanga turi kumwe n'indongozi z'igihugu cyacu tugire urunani rw'intamenwa duteza imbere igihugu cyatwibarutse. Iki civugo ni cyiza cyane, turi kumwe n'indongozi. Uwo vyumva yo kumva umenga biroroshe, bavuze bati turi kumwe n'indongozi, burya ikintu cishe iki gihugu cyacu nubwo kubura urunani hagati y'abenegihugu n'indongozi. Iyo atarunani ruhari hagati y'abenegihugu n'indongozi, abenegihugu baca baba nk'ingabo zitagira umutware. Ingabo zitagira umutware nazo bazita ngo iki? Hanza ndavuga mwene utwo kugira ngo hariho ugwaruka ngaho gwavukiye hanze ikirundi bazi gikeyi bazi baramenya utugane. Impehe sa, impehe. Ingabo zitagira umutware zitwa impehe sa, naho uzobura ikigatanya umenye ko atandongozi iri imbere yawe. Uri twatsi tururumba ubwo nyine tukaba duheze. Impehe zigurukanwa n'umuyaga gutya uraguruka. Muhava mutamubaza muti none umukuru w'igihugu nawe umutware wewe ninde? None acaba impehe. Nibwirizwa shingiro ry'u Burundi ndetse n'ingingo ngenderwako yo mu bihugu byose, abenegihugu nibo shingiro y'ubutegetsi bwose bw'igihugu. Umukuru w'igihugu rero ba bose ni mwebwe, bose wanje ni mwebwe. Kera mugabo hakiri intwaro z'igikenye bavuga ngo abakuru twaratubita ngo babwana kutunyara kubera cyari kimoko. Ubugabo byarahindutse, umukuru w'igihugu asigara umuntu nk'abandi. Hanyuma uretse n'ivyo rero hariho Imana yaduhaye Burundi itugaba twese. Umukuru w'igihugu ni intumwa, ni intumwa mu bantu bayo. Ubwami bwashinzwe n'Imana, ubwami ku isi bwashinzwe n'Imana. Murabizi yuko n'igihe Imana ari kirema umugabo n'umugore, umugabo niwe yabaye umutwe mu muryango. Ubutegetsi rero Imana yabushizeho kuva kera, nico gituma usanga usomye nk'igitabo cy'ijambo ry'Imana uzobona ivyo umutegetsi ajejwe imbere yabo arongoye. Ajejwe kwerekana ingingo n'amategeko n'ibikorwa abenegihugu bokora, kuko igihugu ntigishobora kubaho abantu badakora. Muri kumwe rero n'indongozi, iciza muca mugira imbono. Mufise indongozi gito ntimugira niyo muja arabazimiza, ariko iyo muri kumwe n'indongozi muragira iyo muja. Muri kumwe n'indongozi niyibungira ubumwe, kuko niho musenyera ku mugozi umwe. Atandongozi hari umwe afatira ibarabara, uwundi agafatiri, uwundi agafatariri, mugonganye nta n'ubabanguranya. Muragongana kuko umuntu wese arikunda, nta n'umwe atikunda, ashaka ko ari waje imbere, ari wabironka ubwa mbere, arimenya. Hatabonetse indongozi rero ikintu citwa gusenyera ku mugozi umwe ntigikunda. Gusenyera ku mugozi umwe murabitegera, umwe araja gusenya, uwundi agasenya, arose ugombo kwe agacazana kuri ku mugozi kugira ngo
batahana umuganda w'inkwi. Umuganda w'inkwi wo gukora iki? Wo gucanira inkono ihiye mukayisangira. Kandi burya abantu ntibarigira bavyiyumvira ati gusenyera ku mugozi umwe. Umwenegihugu wese arafise ivyo ajejwe gukora. Agenda agakora, uwundi agakora ibi, uwundi agakora ibi, uwundi agakora ibi, vyose bikaca biba amagiriranire kuri twese. Iyo wewe wateye imbere urimbura ugashora. Mwarimu ariko arigisha abana, atashe aza kurya, ataha amajahe, ataha mu nzu yubatswe nande? Umufundi. Umurimyi nawe ariko ararima ivyo mwarimu aza kurya na muganga aza kurya. Mugabo umurimyi nawe umwarimu ariko amwigishiriza umwana, umurimyi aragwara akaja kwivuza. Murumva bose uza gusanga igihugu cabaye igihugu kimwe, twese dusenyera ku mugozi umwe. Hagize umuntu atariko arakora aba ariko arya imitsi abandi. Indongozi rero niwe muhuza bikorwa vyabo bose bariko barakora. Urumva rero mutagira indongozi ntimushobora kubona iyo muja murasanzara mugasanga nta na kimwe mwakoze kuko inguvu zasanzaye. Ivyo ndabivuga je ndakunda kuraba utuntu. Jewe ndamaze kumara nk'indwi ndiko ndaba inyifato y'uburima. Uburima sinzi ko mwese mubuzi, ni ubwoko bw'ibimonyo, ni ubwoko bwa formi. Uburima je nabwihweje neza, buraja hamwe bukagira umugambi, tuzorya iki, tuzosumira he? Tuzosumira he? Mu gatondo ka kare hariho uburima nka butanu buzinduka, bukagenda gutembera buraba amasumo iyari. Bubonye ahari amasumo ntibushobora kugenda busumye, burahejeje kuhabona buca butaha kuja kubwira shefu twabonye amasumiro. Muri ubwo bwagiye ari butanu, butatu burinjira, bubiri bukaguma hajya ku mwobo hejuru bucungera kugira ngo nibasohoka abagiye gusuma ntibasange umwasi yabateze bisikate. Umutekano. Hanyuma busohotse bumwe bwagenda kudoriya hahandi nibwo buja imbere. Buja imbere bukagenda bugashika hamwe hari amasumo. Nawe buravye cyane. Burya muzosanga uburima akari imbere katikoreye buvuye gusuma. Muze muraha bikaba kikoreye. Nuva burya bujejwe kuguma idoriya. Rero naragize umwimenyerezo. Ubwa mbere ncafata buvuye gusuma bwagiye, ncafata ivu ryaho bwaciye ndaritwara, ndarikuraho neza. Bushitseho gace buriya buca, gace bubura. Bubuze bwose uzabumva induru, bugaca busanzara, buca buta bimwe vyari bwari bufise, bugaca busanzara. Hanyuma kujya bwasanzaye hariho agatangura gutora yanzira atari hahandi yanzira. Uzubona bwose bumaze gutora inzira hajya busanzaye babiko bararondera yanzira itaha, buca bugaruka bugaca butora ya miswa, bugaca bubandanya urugendo. Nabigize bwagiye bugarutse, hanyuma nongera ndabigira bwa bundi buvuye nabwo kudoriya, naho ndakuraho ivu buca burabura iyo buca. Yerekana iki? Tugiye he? Gide. Ushaka rero kwica ihanga, wica umugide ugafuta inzira bari barimo. Je murandubwira abarundi, iyo Uburundi budahura n'ivyago bwaciyemo,
ibyago byo guhura n'ubukoroni. Mwibaza ko Burundi babugeze he? Uburundi buba ari igihugu rutura, twarakatitse turabura iyo tuja. Uburundi ubwa mbere bwari bufise amahinguriro, ivyo sinobeshe simbeshe. Erega kugira ngo mumenye igihugu cyacu rifo kumenya ingere cyari kimeze. Uburundi bwari bufise amahinguriro, ihinguriro ry'icuma, twaracura amasuka, imihoro, imipanga, amacumu, imiheto, ingangura, twarabona ikintu cyose igikoresho dukeneye tugaca tugikora. Muraniyumvira ubwenge abarundi bari bafise bwari ubwenge buhambaye, kwiyumvira ko uzobaza isekuru, ukavuga uti isekuru kugira uyibaza utegereza kuba ufise icuma citwa ikirimyo, ugaca ugicura uzi yuko uzogenda kwicira igiti ukimba uri kurondera ingene uzogira ihinguriro rya minoteri. Igisekuru ni minoteri, urusyo ni minoteri. Hego muza murarondera handi. Iyumvira kwiyumvira ingene uzoronka isekuru ya minoteri, ubwo bwenge murabwumva ubwo ari bwo. Kwiyumvira yuko uzokwenga impeke, amasaka, ukayafata, ukayinika, ukayasya, ukenga, ukumva yuko ni watara hazovamwo inzoga, impeke. Ntiyari brasserie none. Kumva yuko igitoki ni wagana kizovamwo umutobe, uwo mutobe ushizemwo umwambiro hakazovamwo urwamo. Ivyo twavyumvira ata munyamahanga arahonyora mu Burundi. Mukazobona ikintu citwa mu Kirundi izina, uzumenye ko ico kintu arakame ku Burundi. Nitwa tuvuga icuma nuko cishwe izina n'umurundi nuva cyari kiriho ata munyamahanga araza. Nitwa tuvuga ingangura mu Kirundi nuko ingangura yabaho atarundi rurimi ruraza mu Burundi. Tuvuze umujumbu vyerekana ko umujumbu wari uri mu Burundi. Tuvuze inzahabu vyerekana ko inzahabu yari mu Burundi. Twari dufise amahinguriro, twari dufise ubutegetsi butunganije neza kuva ku mwami gushika, biranatangaje cyane, kuva ku mwami icyariho cy'umwami bakamanuka Igisoda, kumenya ko igihugu kigira umutekano twagira Igisoda. Uravye koperative mwaza ko yavuye mu mahanga, nukubera twanka kubivuga mu Kirundi nyaco. None ikibiri ni iki? Ikibiri si koperative. Mu Burundi barakubwira ati nyamwigenda ko ntarimira impeshi, koperative agricole, urunani. Nuvuga ubu ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu byari bitunganijwe. Mu Burundi nta numwe yiyubakana inzu, bace batonda bose. Ariko ako karangaro no turacagafise mu Burundi. Emwe yango ni bake yiyubakana inzu, ukuvuga itangwe kubaka ngo kutambwiye ngo akira umufuko w'isima bakaguha umukozi. Ako nakaranga twagumanye. Uburundi rero je mpora niyumvira iyo ujya mu rindi twari ko tubandanye, nimumbwiriye tuba tugeze. Shaka murabe ubu nyene je mpora ndabe ingene twari turi mu 2005. Raba umutahe twatanguranye mu 2005. Mwese abari hanze mwari mu gituko Burundi, sivyo? Ndiko ndabesha. 2005 Burundi mwarabutuka gose. Ni murabe umutahe twatanguranye camura mu Burundi bw'uno munsi. Uyu murindi iyo twawutangura dushake tuvuge twikuke mu 1965, ntidusubire kuvuga injyane, twacha tuvuga amahoro tukigira, tuba tugeze abajahe. None ko dufise byose mwe mu bahanze je ntihagire uwumbarira ati narabonye ikintu bafise cyabateje imbere iyo mu gihugu ndimwo twebwe mu Burundi tutagira.
ikintu tutagira abateye imbere bafise ni igiki? Ni igiki? Ubutare. Muvuze ko utagira ubutare. Hari umuntu higeze kumbwira ngo tugiye kuzosaba ibihugu bigenzi ngo tugende kwiyimbira ubutare. Uja kwimba ubutare wewe ubwo ufise kutarabwimba. Ubutare kubona gushika uno munsi twari dufise ihinguriro ricura icuma mugu uno munsi bikaba vyaratunaniye gucura n'uruhindo. Kandi abakera bobo barafata ubutare iyumvire baramenya ko ubushuhije bushuha bugashonga hanyuma ukabuhonda ukabuteranya neza ubuhonze ugaheza. Murabona hakurya ngo winyundira kura ntisumba iyayujuje. Ibuye ry'icuriro ukamenya yuko uzohonda n'inyundo ugatanga iforoma y'ikintu wifuza gukora. Twari dufise ihinguriro ry'icuma. Mbwira ingene uno munsi none ico cuma caciye kinyegeza, caciye gihungira, caciye gihungira. Ejo twari kumwe n'umuntu acambwira yuko sikure cyane naha hirya ha mu Giheta ngo sekuru wiwe nyahantu nagacimbiri kitwa ku Gatare, hitwa ku Gatare. Hanyuma sekuru wiwe oya ariko arabimbwira ngo yamubwiye umunsi umwe ati tori ribuye aturumviriza ingene riremereye atego ati rishire ngaho hanze nzokubwira ikizoba hirya yejo. Imvura irarinyagira. Hanyuma acamubwira ati genda unzanire ryabuye ati ivyo biri kubona ari biki? Ati ni ngese. Ati ribuye n'iryo twara ducuramwo kera. Muga yumvire dufise abize aha muri mwebwe harimwo abize ivy'amahinguriro sivyo? Aha ntabakora mu yandi mahinguriro hanze. Dufise abize geology mugabo ntidushobora kumva ko twoshobora kugira ihinguriro ry'icuma. Ntibishoboka. Kubera iki? Ryavu nababwiye ryavu nakuraho uburima bwagiye gusuma. Twarabaye formate ndabivuge neza. Baradufuta mu mutwe duca tubura iyo tuja niyo tuva. Duca tumera uku. Uwadufuse mu mutwe nawe acavuga ati akira shanze ndakugaburira duke duke nta ngorane. Ucufudika rero nyagufudika kuko nta kintu kiryoshe kukurya utarusha. Nta kintu kiryoshe kukurya utarusha. Ngo vyagusa bitera. Mwumvise icari cyo formatage. Murazi gukoresha amashini cyane itelefone zanyu. Iyo wayiformase urasubira kubona n'abagenzi bawe. None twaciye dufata inzira yundi asubiye kuduteramwo uwundi muzirikanye. Nuvuga twarafuditse turabura iyo tuja niyo tuva. Tutarero tubandanya tugenza umutwe gutya. None uno munsi ntihageze ko kujya burya burima buca busanzara gushika butora inzira. Ntihageze ko dutora inzira. None uformase telefone ntucukuramwo abantu bose bari muri memoire. Usubira kuba telefona hehe? None umva musubira gukundana kuko umuntu mutavugana ntimukundana nakwa hehe? Ndabaha akarorero. Mwebwe muraba nko hanze n'abandi baraba mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura nk'ubu uwo muvukana aba mu Kamenge nawe ukaba mu Kanyosha. Kandi mwese mwifise murafise imiduga, murafise n'amahera, muba mu nzu nziza zanyu. Ugwaza umwana mwijoro oya dufate ko wewe ntugira umuduga muga mwene wanyu arafise umuduga. Ugwaje umwana mwijoro utabaje ubanza guhamagara mwene wanyu aba mu Kamenge uba mu Kanyosha. Urondera umwe mu bana niwe uhamagara ubwa mbere. Mfasha tujane umwana wanje aragwaye, mfasha turabe ko ntize umuduga tugende tumujane kwa muganga. Acha agutiza umuduga. Ushitse mu bitaro hamwe bahejeje gupima umwana bamuryamitse neza ariko bamuha imiti. Ugaje utagura kwiyumvira ngo mbasha ngo grafre aramenya ko ngwaje.
umvise muravukana wamwibagiye kuko nta kontakte mugifitaniye. Mu Burundi rero twaciye dusanzara gushika aho Umurundi adasubira kumenya ko Umurundi ari mwene wabo. Ntimurondere ngo vyaciye he, andiko ndababwira kugira mugire umushinge muhera ko kugira mumenye ingene mwubaka igihugu cacu. Niba twaciye twibagirana twese, banyakuntunga bacaratubwira bati burya ntimuvukana, ehujya n'umuhutu, ehujya n'umututsi, ehujya n'umutwa, ntimuvukana. Kubera mu mutwe twari twamaze gupfa, ngwego nivyo ntituvukana. Kandi tuzi ko umwami ari Sebarundi, nawe uri Umurundi, duca turibagira Uburundi turabwibagira, duca tubona Umurundi mwene wacu nk'umunyamahanga, duca rutangura kumwirukana mu gihugu. Ukiyumvira ko Uburundi bwahindutse ibuhutu, ukiyumvira ko Uburundi bwahindutse ibututsi, ukiyumvira ko Uburundi bwahindutse ibutwa. Na munyamahanga uramwirukanye, nawe ati unyirukana njahe kwa Hari wacu, nawe uko nyene nuko twapfuye. Basi duca turibagira, n'umwe yahora yitwa Sebarundi ntiyasubira kuba Sebarundi. Twese duca tuba intama zitagira umwungere. Yezu yasanze abene gihugu ahantu bagandagaje, arabaraba, ikigogo kiramutwara ngo umenga n'intama zitagira umwungere. Twebwe natwe twateye igihe, kuko nta ndongozi witwa Sebarundi ushobora kuvuga ngo bajya ntibarimwo, ngo bajya ntibarimwo. Je mbwira, shaka utware service ressources humaines muri ministère, ukorera abahutu, ukorera abatutsi, ugaca wita ubwoko ntuze. Uri kuri service abarundi bose ugaca uvuga ngo je ndi umuhutu, wumva uzokorera umututsi kandi hari wakwankishije n'umututsi. Uri umututsi hari wakwankishije n'umuhutu, uzomukorera bikunde. Indongozi kuko ziva muri twebwe nyene abarundi twahejeje gufuta mu mutwe yuko utari Umurundi, ugaca uba indongozi utari Umurundi. Mbwira ingero uzokunda Umurundi. Mu gupfa rero twataye gupfa ku mutwe, ku ndongozi. Ntihagire birambabaza iyo bambwiye ngo mu Burundi ngo abahutu n'abatutsi, ngo ingorane ngo zo mu Burundi ngo niza abahutu n'abatutsi. Negative. Ntavyo nzopfa nemeye. Shaka ubintere mu rushinge hamwe bitembera mu maraso, ntavyo nzopfa nemeye yuko hari ingorane zigeze ziba hagati y'abahutu n'abatutsi. Wewe urashobora kumbwira ngo abahutu, mbwira umwami w'abahutu ninde, umwami w'abatutsi ninde? Umuntu yari kwitwa umwami w'abarundi yigize ngo gende umututsi, agaca apanga kwica abahutu, uwundi ari n'umuhutu agaca apanga kwica abatutsi. Aho n'abahutu n'abatutsi basubiranyemo cyari indongozi zishe. Si indongozi yishe none, sifise igikenye. Oya, none mbwira, iyo ndongozi yitwaje inguvu yahawe n'abene gihugu, igaca igenda ikagandagura muri ba barundi, gatoramwe abigandagura, n'abahutu n'abatutsi basubiranyemo. Abantu ivyo ntavyo bashobora kumva, kuko n'ubutegetsi ntibaramenya n'ivyo ari byo. Ega twirirwa turavyigishanya, muramubona umwanya mara ndiko ndigisha, ajya wimvira ko ari umwanya wo guta. Nuko namaze kubona abarundi ndabinjiramwo, ndababona abo bari. Indongozi ntizizi ko ziri hejuru ya vyose, zitagira intara, zitagira ubwoko, zitagira umuryango. Ubaye indongozi sefini. Haya je nivuga ko mwanjanye mu gasha, kuko mwaranyizoye murankuramo, ncambu wa mwese. Ni indongozi zingahe mu muzirikanyi wazo zizi ko ari za bose? Ni zingahe? Erega uvuye muri ba barundi bafise wa mutwe, uribagira kuri indongozi, ugaca wita umuhutu, ukita umututsi, ukita uvuka mu Kirundo, ukita sivyo.
uburongozi bandabivuga gacava ndiko ndagumura abantu murazoshaka mu ngo mukarere namera nk'ukuraho kwe aha muri mwese mwarize umugani w'ikinyamasyo murabona umugani w'ikinyamasyo ikinyamasyo ngo nico gikoko cari kizi kuvuga ijambo bikomeye cyane mu nyoni zose zibaho ku isi cari yeroka hanyuma rero ega turi haziko turaca imigani nyene umunsi umwe umwana w'inyoni ashima umugeni umwana w'inkuba barashimana bashimanye umwana w'inyoni araza abwira umuvyeyi wayo ati jewe nagomwe uwo mbona twokubakana n'umukobwa w'inkuba none nagomba uzuje kunsabira nyoni iravuga iti je novuga ijambo gute ibaza iyindi nyoni mubanya ati mugabo ni uzovuga ijambo ateka je nta jambo noshobora kuvuga hariya ku nkuba ati uko hategeza kuba umuntu azi kuvuga neza hanyuma inyoni ziraje inama zavuga none ko dutegeza kuja gusabira uwo muhungu ninde azovuga ijambo niho rero zaturaze ati hariho igikoko kizi kuvuga kigiye gusaba buryo ugiye gusaba nabi ntibaguha umugeni bivuze nabi ntibaguha umugeni barakwanikira nuko abakobwa bakanuye bacavuga ngo nimwanka ko ngenda ngo turijanira barakanuye kandi barakwanikira hanyuma rero ziragera zisaba ikinyamasyo cyari ikinyamasyo rero kizi kuvuga zisaba ikinyamasyo ko coja kuzivugira ijambo ryo gusaba umugeni hariya ku nkuba ikinyamasyo yabwira none gabasha ko inkuba iba hejuru mwe mukamufise amababa yo gushikayo jewe nta mababa afise nzoguruka gute ati nico kibazo gusa ufise ibiganiro urumva bigenda neza ati twebwe amababa turayaguha kuko turayafise inyoni yose ikura kwibaba ryayo igihubi ishira ku kinyamasyo iyindi tora ishira ku kinyamasyo zirahomeka ko zose inyoni zose zo kwisi ziraza zishirako amubi yazo ikinyamasyo gica kiraronka amababa kirose amababa rero kiti ngo dutegure urubanza tugende mwumvise ikinyamasyo kirose amababa mugabo si sayaco na inyoni kubera gifise amaba amubi y'inyoni zose gice kiba icami kuko inyoni yose yazanye nico gifise ibibaba binini kurusha zose kuko zose zazanye amubi giciye gikomera rero hanyuma gica kirazihenda rero rero harageze ko ndabarya baza kumva ya ndongozi rero nababwira none neva mwibaza ko avuka ahantu mu rutoki hitwa ku Musama nambaye ikamba mbiri twari dusandare natwambaye ingenda kuraganira ubwo bukometse ishanda bukuye bwo guhagarara imbere yanyu mukanyumviritse hariho harimwo abana bavyawe n'abana babashikiranganje ngaha muri mwebwe babakuru mugabo gaca kugara imbere nani wakuze neza wavutse neza ikinyamasyo rero kiramaze kwibona ko gihambaye kuko inyoni zose zazihaye amababa ca kiravuga tumviriza rero bashe ati burya hariho ibanga ryo mu muryango w'inkuba ingene bameze ati ku nkuba mugiye ku rubanza umwe wese agenda yatoye izina ry'ubuhizi none rero inyoni yose nitora izina ry'ubuhizi igenda ifise inyoni ziti ivyo ntibigoye imwe yose hari iyeca yita jokone kita bamenya kabisa iyindi kiyita irindi zina iyindi irindi zina hanyuma zahejeje ikinyamasyo iti nanje ngira ntora izina rero ati je nitwa Vutus je nitwa Vutus
ati ngo rero tugende zose ziraguruka naca kiyabaso kiraguruka ndo hariya ku nko kirababwira hari cyari cyababwiye irindi jambo hari ingene imanza zitunganywa batangura kuzimana chef de delegation ni watangwa kuzimanwa hanyuma abandi bakazimana inyuma bati ivyo nibisanzwe barashitse rero ikinyamasyo ni kigangi gifisa mubi yose mwami kabisa w'inyoni kiragenda imbere chef de delegation rero uza kuvuga ijambo so chef de delegation urazoraba nase w'umukobwa aca yicara hariya yarondeye uwundi avuga ijambo niwe se abashirako mikro niwe chef hanyuma rero kirashika baricarika ku meza hanyuma rero batangura kuzimana baratonda murazi kujya nyene iyo hageze ku rubanza babigeme baza bafise n'utuntu bateruye urazi hariho umuntu aca baza kuvuga ngo banza muhagarare ngaho ngo reka tubanze dusenge nawe rero ikinyamasyo kibonye batonze baje guserva banza muhagarare gatoya ça c'est pour qui ati ivyo ni vyande ivyo mubizaniye nde c'est pour vous tous c'est pour vous tous ati mwavyumvise c'est pour moi amene bacabazana imbere y'ikinyamasyo ku meza murindire mwebwe ivyanyu biraza kuza kuko mwumvise c'est pour vous tous gica kibirengerako imisoso myiza myiza ibinure kirarya mwe murindire ivyanyu abiwabo w'inkuba nabo baca bavuga bati inyoni bwa bundi nani zipanze ukuntu protokole yazo hatagura kurya chef wa delegation abandi bakaza kurya mu nyuma nabo barindiriye ko kiza guserva abo vyagendanye ni protokole yiwabo w'inyoni hanyuma hasigaye amagufa ngo mbona umenga ntibabaha ngo nimwakire namwe murye basha amagufa za nyoni ziti wadukinye igikino vyari vyatwese none ni ubiriye wenyene zisha zirashavura imwe kigenda ikura ko ryagiwe ryayo icirigurukira irigira iyindi ikura ko iryo ryayo irigurukira irigira iyindi ikura ko iryo ryayo irigurukira irigira ca kinyamasyo gisanga ntikigira amababa mwakiri hehe hariya hejuru iwabo inkuba hariho inyoni gito inyamanza ikirazi tije pole sana mutama aba bantu bakugiriye nabi zinyoni kora zatwa amababa yose reka rero ndakubwire guma ngaho upowe ngende hariya iwawe mbwira bari muhira bafate ibintu byose byoba byoroshe bibaho imatera ivyatsi hanyuma ni wabona bahejeje kubishiraho uze gucukoroka biraza guhumuza shoke ntagire icuba ati kuko nta kundi ikinyamasyo kiti uri ntungano uri mwiza uri ntore genda shaho bambwirire bashireho ishitse ikibwira mugore n'abana ngo umwasa agira tere fata ibicumu ibisuti ibibuye vyose murunde mu rugo kugira ngo niyaza gutera acagwa kuri vyo umwasa arateye baca bafata basohora imipanga imacumu bashingagira ngo umwasi ntaze kuronka aze guca abigwamwo cakirabaso kiriko kiraraba kiri hejuru cyane kikabona bagenda bagaruka kiti bariko barashiraho vya bindiri vyiza kibonye batakigira bagenda bagaruka kiti bahejeje gushira ko rero have nkoroke gica kirakoroka kigwa kuri bya bicumu biragi bisogota hajya mubona rero kya gikokiye ni inkovu